nitwa Riziki Hailia nkaba ndumwe mu bagiriwe amahirwe kwinjira muri 15 bare bakeneye kugira ngo binjire muri finale nanje ndaririmba yateguwe na Isanamu Media. Amakuru no munsi twaba turi hano muri Kuza Music kubwo kwitegurira kubwo kugira imyiteguro ya finale. Imyiteguro ya finale nyazaye ko twigejeje kure cyane kuko turacari ko turakora. Experience nizobura kuboneka kuko abamizisiye n'abantu baba bafise ibintu bitandukanye kandi bava ahantu hatandukanye. Rero ahubwo ni experience nziza ndiko ndaronka kuko nahuye n'abamizisiye babizi babitahura babikora neza. Rero twashoboye guhuza turiko turakorana neza vy'ukuri. Yego. Tukuri nk'aba artiste turakwiye kubimenyera kuko tuzogenda duhura n'amachangement menshi mugabo igikuru cyangwa kiba gikenewe no kumenya kuyakorera ko yose. Rero nibaze ko ego il est vrai ariyo changement parce que baguhaye beat n'ubuzi ingene za gukogwa cyangwa ingene za gutegurwa umva uyikorera ko donc niyo gutwara. Rero nibaze ko bitandukanye na live kuko live urirekura live uremerewe gukora ivyo ukeneye byose mugabo kuri beat uburi limite ukuntu hari ibintu ndashaka gukora kuko ni beat uba wahawe kandi si ibintu wowe ubwawe uba witeguriye uba wateguriye n'undi muntu bitazashaka kuba bashize iyo beat hasi kuri ki iri hasi cyangwa iri hejuru uko tusanga ntibiriko birakorohera mugabo zukuri changement irahari nibaze ko live tuzobikora neza par rapport ya beat. The feeling that I have right now nuko zoba ari umwanya wo kugaragaza ico tumaze imisi tuko turategura kandi nivyari kuba gusa bihagije yuko twobikorera muri kaya gasare twakoreramwo ariko nimba abariko barategura ino competition bashimye kudutwara kuri arena nuko bashatse rero twexpose canke twerekane ku bantu bose ziga mpano kuko hariho benshi badukurikirana gusa kuri live mugabo izo bari opportunité y'umwe wese rero kwishikira kuraba izo mpano zinjiye muri finale ya nanje ndaririmba. Rero nibaza yuko bizoba bimeze neza cyane. Bon, en fait, commentaire navuga kuri ico kugirirwa opening n'abari muri jury Big Fizzo, Estanish, Lina Blanche na Andy Mwag. Nibaze ko ari iteka rikomeye cyane kuririmbira kuri stage imwe nabo. Ni muri antumbero nyene yo gushigikira ingabire ziri ngaha mu Burundi niyo mpamvu biriko bikugwa uko. Rero nibaze yuko babandanye umutima wo gushigikirana kandi natwe tuzobikora nko twategeneje kubikora cyane kubigaragaza. Ego. The promise mfise kwemerera umuntu wese azoba yaje kunshigikira umuntu wese azoba ari hajya family friends abantu bose batandukanye tuzinanye bazoba baje kubwo gushigikira ndabemere gukora ico nategerezwa gukora kandi nico nateguye kandi izera neza ko ibintu bizogenda neza cyane. Murakoze.